narigeze kuba propose ko nohindura nationality kugira ngo ume muri Malawi hama nintegre na equipe yabo. Imyaka nabaye muri Muzinga ntahembwa nari namaze kwirambiko navuga ati twa turageza ahantu dukora ikintu cyacu kikaboneka kandi tukagihembera. Hama iyo utizanye umukinyi ntumenye ingene umujera. Rimwe na rimwe umukinyi avuga ati si wanzanye si umujera. Udafise la memise ico novuga mu Gifaransa udafise ubwo burenganzira cyangwa uko kuboko ku mukinyi nibaza ko rimwe na rimwe bigorana ariko ntivyoroshe, ariko umukinyi umumenyereza ari yubaha. Ngaye mu ruvere contre yanje bavuga ati ubwo umuhembwa yandi nyene batoya kare nahembwa ya fise abarundi n'abanyamahanga baki. Urabona ko abanyamahanga bagwiriye wirirwa bakoresha ama individuel ntibakoresha amasaha abiri kandi bahembwa ako kazi nyene harama travail individuel umvuteza gushira kwa ama extra. Ntitwahuriye kuri ico kintu cy'ama extra amahera bongerako hama ndamubwira ati nukuri sinumva umutima wanje ntumva uryoherewe kubandanya. Hama sinigeze ndemisiona muri Tigers kontra yanje ari ndabati sinomuvera bwari uburenganzira bwaje kubabwira ati ivyo nakoze. Nitwa Josué Ndindakiza nkaba umenyereza wa Club Rezipo muri division A muri Febabu Federation y'u Burundi. Nkaba ndi mu mici ibiri, mici y'abahungu ni y'abakobwa. Ko Josué ni umwana yavutse mu muryango ukijijwe, yavukiye mu Cibitoki akurira mu Cibitoki. Sinova ngo asazira mu Cibitoki ariko niho yakuriye, niho yigiye basket, yize vya informatique muri secondaire no muri université nyene yabandanije ivyo nyene. Hama yatanguye gukina basket akiri umwana cyane uko yaragiriwe amahirwe yo kuvukira hagufi y'ikibuga kuri mu Cibitoki kuri 669 hacamwo inzu imwe miteri ya basket, hakacamwo inzu imwe abari iwacu. Nibaza ko nahawe amahirwe yo gukura mbona abagramfe nka ba Alex bakina, hama ndabikunda kuva ku myaka mito cyane. Twakina amatunwa kuri Centre Jeune, nagize encadrement des enfants imyaka mike cyane y'abadagi, nakiyo kibuga cya departement nkiri umwana cyane. Nibaza ko mu myitwarire cyangwa mu gukura kwanje basket yafashe kibanza kinini. No mu myaka yose je nize ya secondaire cyangwa université nta muvyeyi igeze ndihira yabaye basket yandihiye. Hama mu nyuma nashogira imvune gato yo mu yivi, hama ndashobora no kuja hanze muri 2011 nagarutse mu gihugu 2013. Hama ndonsa akazi canja muri parcours ya coaching kubera ata mwanya wo gukina na ngifise. Ntangura muri division B nja no muri Muzinga, hama ndakura buhoro buhoro. Narakinye football ko abana bo mu Cibitoki twarakunda football. Narakinye football ariko nagarukiye mu cicaro ca kane sinashoboye kubandanya, ariko turanaganira usanga niko mvuga vya football kuruta basket. Benshi baranatangara, ndarabikwikirana cyane. Sanzwe ndi umufana wa Real mu gihugu ca Espagne, nkaba ndi umufana wa Arsenal mu gihugu c'Ubwongereza. Mu bo twakoranye nibaza ko bose barakinye barashoboye kubandanya. Novuga witwa Ngwijiruvuko Patrick sanzwe yaramenyeje neke Brunani yaraja no mu Rwanda, ubasigaye ari muri Gladiators. Numwa twarakuranye naho kujya gatandatu akaba kugindwi. Nibaza ko yarabandanije arakina hama arabiheba aja muri coaching. Nibaza ko twakuriye rimwe. Hariho witwa abandi bo muri Les Amis bashoboye kubandanya ni nka ba Claude Nyungeko, abako nabo nyasigaye mu directeur technique wa Rezipo. Ndoshobora kuvuga bari muri Belgique nka ba Arma Bishahushi, ba Bekere bari Dubai, ba Adamo, ba Clovis bari muri Kenya, Regis Gatoto yamenyekanye muri Muzinga aratwara arabana capitaine. Narashoboye kumuzana muri Muzinga, ndi muri Muzinga ndumukinyi arashobora kunsangayo. Ba Shebe yaciye muri Dinamo, bose nabakinyi mu Cibitoki. Twakina football twakina basket. Apart Shebe na Richard atakina football ariko abandi twakina football. Ba Karorero Clovis nko ndakubwiye nawe nyene n'abantu twakunda football twakunda na basket. Twava muri football tuja muri basket kandi twese twarabandanije. Bamwe bagiye muri New Star turigabura nsubiye inyuma. Nibaza ko
parcours yacu yo muri B muri les amis twashoboye kwigabura equipe yose yaraguzwe igurwa n'umugwi yitwa Indara wa François. Je sinashoboye kujamwo ko nari mu bihe byo gukora exeta, sinashoboye kuja muri iyo camping yo gusinya ama contrat. Hama barampamagara ndavuga ati shobora gusinya contrat, ntigeze numva because perezida namba yabatanze mweze je ntavyo bambwiye. Cyafata umwanzuro yo gukwikira umu epeso wanje yitwa Ngoyi asanzwe ari muri Jimukana, yari umu epeso wanje ku ishuri se Inspire de Cibitoki. Ambwira ati ndawukeneye muri Muzinga, niho je nacenja muri Muzinga. Hama Rishayi nawe aja mu Runani, turabakinyi babiri bo muri Rezani batashoboye kuja gukina muri iyo Ndara. Umwe yagiye mu Runani ari we Rishayi, nanje nja muri Muzinga. Muri basket y'u Burundi nibaza ko umulegende je nashobora kuraba twipima ko twati no icoma nkashika kuri n'igice kuvyo yakoze yari Wirini Jimbere Batazira Wallace. Ego ariko kuba nta kuna poste yiwe nashobora kwadimira n'umuntu yitwa Blaise umurunani nawe nyene. Les amis atwana dukina nako na mention na grand frère Hakizimana Alexis. Yari umuntu yatuforma twigisha, bashobora kuba baje kumantra bakaduha ati tora umupira mukine. Hama bakura batubona abana bo ngaho mu Cibitoki bakunda kudunda umupira. Sinovuga ngo twarawigishije ariko gutira, kujugunya umupira, kugema. Umuntu yarawufata umupira akagema agatira kenshi. Hama hari equipe ikuze yacu twokoreza ami yari fise structure yacu, hari abavyeyi bari bafite association yitwa Kasochi, rero barasponsoriza equipe ya Les Amis. Nsubiye inyuma hariho n'umugambo w'Iprona à l'époque ya Ponce niyo ngabo, ndibaza ko Iprona yashobora gusponsoriza cyane umugwi wa Les Amis. Nibaza ko Les Amis yari ifise sponsor ziva muri mairie ya Bujumbura, zikagira na sponsor zivanye no muri cotisation y'abavyeyi bahuriye muri uwo muryango wa Kazochi wa Eugene Nindorera. Bose barashoboye kuba abantu ba influence mu Cibitoki mu gusubizamo ibibuga. Hama batubona tuko turakinuka kadutoragura, tukatangura hato muri division C tugenda tuduga. Hama nizegwa n'umumenyereza avukana na bazede gira yarakoze yitwa Thierry. Tugenda turakura buhoro buhoro ariko turezwe n'aba grand frère nka ba Alexis, ba Rodrigue, ba Felix Hakizimana, bose bagenda tubona bari imbere yacu. Nibaza ko ndi mu bantu bake bakinye muri ligue y'abantu bakuze bukira umwana. Nagiye muri Muzinga niga mu mwaka w'10. Byari ibintu bimenyerewe yuko equipe y'Igisute kwakira kwanza tiga université, ariko naragira ubuntu ko mu epeso wanje nabigubiye Ngoyi yaranyigisha ku ishuri. Narakina interscolaire akabona ati umwana icyo yofasha muri Muzinga. Nagiye muri Muzinga turi abantu barenga 30 muri pre-season, ariko narashoboye gukina match nyinshi, kugwanira imayo ko naragema, naranyaruka. Hama ndizerwa sindi mu bantu batakinye, narakinye. Sinakina umwanya mwinshi kuko hari umutitirere yitwa Mishu yiga histoire mu Université y'u Burundi. Yarashobora no kumpa umwanya wenyine akambwira ati coach ashiramwo n'umwana nawe nyene agerageze. Hama umwanya bampa nashobora kuwuvyaza umusaruro naho atari mwinshi, ariko wagira duga buhoro buhoro. Umuhavi yarakomeye cyane. Hariho umupivo yitwa Mwajuma ari muri Shining, hari uri Canada yitwa Hervé, harimo ba Eloge twatazira Petit, hariho Valence twakina na Valence, ba Willy yaje mu nyuma. Hariho Dona David ari mu Buganda. Twashokana na Barandi niyo kindi asigari president wa Young. Twashoboye gukinana na ba Regis Katoto baje mu nyuma. Twashokana na ba Amer baje gendo nkimaye bashobora biyantrena bambona. Nibaza ko amalegende bari ba Valence niko ndavuga ba Dona, ba Willy, ba Johnny uramubona Johnny. Nibaza ko ari abo ba Hervé mu Veste batazira mu Veste, ba Valence bari mu France barabo. Hariho ivyitegerezo by'abakinyi benshi ariko tutatangiye amaposti. Sinigeze ndonka amahirwe yo kuronka igikombe muri championnat ngayo mu Burundi, ariko matuno twarashoboye kuronka titre. Je en tant que joueur baronse titre namaze kuvamwo ndi muri staff, bashoboye kuronka titre.
hama muri tournoi twashokina amatunwa hari competition yabaye interzone cyangwa amatunwa intercommunal, ugasanga muraduga amakipe araduga, ugasanga arahuye mu migwi yose, ugasanga imigwi iraduga, urashaka urunani baranka invitation, ugasanga izindi club ziraduze, cyangwa ugasanga ikipe yabaye represente na Muzinga, ugasanga iraduze, ugasanga muratsinze Ngozi, muratsinze ikipe y'Igitega yari muri yo cadre ariko apana cadre ya championnat national cyangwa championnat ya ASEBAB niko twayita kera. Nibaza ko kwabaye no kuganira n'umumenyereza muri ico gihe ari Kibagabaga, ari muri Belgique namba nihenze, yambwiye ati urafise ijisho ryo kubona, urafise ubuhinga, urafise ingene naho buri kurakina ushobora kumbwira ikintu nkumva ko ico urambwira arico cyo kiraba cyangwa arico kinewe kuba. Ambwira ati ahubwo tukeneye muri staff technique kuruta ukina, urabona ko n'umwanya wo kwimenyereza atari kirenga wotangura kwintegra muri staff technique. Nabaye influencer rero nabo bamenyereza cyane n'abandi bakinyi bambwira ati nukuri bana nantuma ati tubwiriye coach ivyo kuravuga nivyo tubwiriye coach. Nibaza rero ko nagenda tahura ingabire mfise yuko iri plus muri coaching kuruta gukina, ko nataye yandi ntafavoriza kuronka umwanya munini cyane. Kwari kwiga narahaba narakina, nibaza ko narigeze kuba propose ko no hindura nationalité kugira ngo ume muri Malawi, hama n'integre na equipe yabo, ariko ivyankundiye ko kiri muto hari byinshi uvuga ifise ku gihugu, yumvira ku gihugu, biragoye guhindura nationalité, biragoye guheba igihugu ko nyene. Nashoboye gutaha, kandi mu gutaha kwanje naronse amahirwe cyane nk'akazi, hama nza mfise ariko iyo nyota yo gusubira muri basket, canshikira muri staff technique ya Muzinga. Ambassadors nayimenyereje cyane a partir ya crise ya manifestation. Narashoboye kuva mu Cibitoke ndimukira muri Mukinanira, apana Mukinanira mu Kibenga, narahabaye imyaka irenga 4. Muri uwo mwanya yangabire yanjye sinashoboye kwicarika, narashoboye kuba n'abajene bo muri Ambassador, twana Mfurazi Marcel, turakorana na Flora, turaforma Ambassadors. Yari sanzwe ihari, nayisanzeho, ariko mu witwa Flora yaramaze kuronka akazi mu ONG. Tuca twana Arsène sanga première division irahari, ariko nkiri bien structuré, ndababwira ati nta projet nini tubona muri abantu bakuze, ariko dutangure mu mizi twigisha abana, turagira equipe haya. Nibake bazi ko hariho equipe ya Ambassadors y'abakobwa yabayeho, barashobora kwientraîner, barashobora na match amical, haravuyemo abakinnyi atari bato, bamwe bari hanze, ariko barazi rufu ico twabaha. Hama ndamenyereza imyaka ishika 3 equipe ya division B ariyo Ambassadors. Hama muri uko kwimenyereza narashobora no gusimba no muri Muzinga, naho nyene nkicara ku ntebe y'abamenyereza, nkicara ku birero vy'abangoyi ba Cassius, ba Desire Kibagabaga, nkumviriza impanuro zabo, nkamenyera no kumenyereza no kwitaho abakinyi ndi ngaho muri staff technique. Saison nziza nagize ya 2018-2019 muri Muzinga, twashoboye gutsinda imigwi myinshi. Je navuye muri Muzinga ifise ikibanza ca mbere, ko twarashoboye gutsinda urunani, turatsinda umugwi wa Dinamo, hama sinovuga ngo Palmares, ariko turatsinda n'umugwi wa Kern. Hama wasanga twe twatsinze Kern igatsindwa n'urunani, hama urunani na tukarutsinda, usanga twese dufise defete imwe. Usanga Kern, urunani na Muzinga afite defete imwe. Nahejeje phase turi abantu ba mbere, twese turi abantu batatu, ariko difference y'amanota yatuma Muzinga ikiba ya mbere. Niho natanguye gushimwa. Hama umumenyereza namuvuze wa Rezipo yitwa Crystal, yaraheje kudemisiona muri club Rezipo. Hama icegera ciwe yitwa Claude Nyungeko, arampamagara ati ndakeneye kumfasha, cyari konto ufite muri Muzinga. Ati oya jewe ndafasha, nta contrat mfise, ndiko nkora nk'umubenovora. Ati none kumenga uri gukora ibintu byiza kandi ushobora kubihemberwa, uhembwa ngati mfasha. Muri mwanya na tedujike na Coupe d'Euro, usubiye inyuma, turashobora gutsinda umugwi kandi w'urunani, turatsinda n'umugwi wa Rezipo, turakina finale na Dinamo, irashobora kutaba kubera imvura yabaye Ngozi, twashizuza kwikinya i Bujumbura kuri département. Muri iyo intervalle nk'umugwi wa Rezipo wangomwe ucusinyisha contrat,
ngenda muri Rezipo muri phase retour y'iyo saison nayimeje kukubwira. Rezipo nagize amahirwe naho nyene ndabandanya ndakora saison bari ba contrat twasinyaniye irashobora guhera hama umumenyereza niwe yiyevariwa kuvyerekeye Rezipo bafise nashoganira n'abarongoye umugwi wa Rezipo ndababwira ati ndakeneye akarusho vyerekeye contrat yanje bivanye n'akazi muri ko murampa ndabona ko ari kenshi na projet muri ko murampa ndabona ko ihari equipe ifise projet nk'iyi ni investe no mu coach numva ko mwompa akarusho hama bigitiriganye contrat yanje iheze umuperezida atarashobora kunyishura favorablement hama ndabaye interesse kandi n'umugwi wa Tigers wari kuragwana kuzi Bujumbura cyari gihe cyo kugwanira twakina ikintu tunwa bita Roto do VBL barampamagara bafise contrat nziza iri double ya Rezipo hama sinashoboye kwiyumvira kabiri ndasezera umugwi wa Rezipo nifatanya n'umugwi wa Tigers. Tichi wanje namaze kwa visa namaze kumenyesha yuko ntaryohewe na contrat mfise cyangwa n'amahera mpembwa bivanye n'umumenyereza bari baje dufashanye yarafise amahera menshi apana pardon adafise amahera menshi ariko ahawe agaciro kuruta ko mfise nari nsanzwe narubatse umugwi navuga ati niburi nganye umushahara nawe mbe considere nkawe kira muntu afise ingena dealing ivyiwe ama imyaka nabaye muri muzinga ntahembwa nari namaze kwirambiko navuga ati antuka turageza ahantu dukora ikintu cyacu kikaboneka kandi tukagihemberwa nibaza reko yari muri yo cadre abarongoye umugwi wa Rezipo ntibabiryoherewe ko bari bankeneye nibaza ko ntivyabaye neza ijana kwijana. Byari biryoshe cyane ko nahamagawe ubwa mbere na mbere n'abakiki abakinyi bo barekamye ati hari umukoca ashoboye ashobora kuza kudufasha bifashe nko na Maître Yves abakinya Tamikar ba Ale bari banzi nkina bari banzi menyereza imigwi bavuga ati turakeneye umukoca ni washobora kudushikana kuri intumbero kuri objectif nibaza ko byabaye ibihe vyiza byo kugwana turashobora gushikana equipe muri VBL hama ndagira amahirwe no kuba muri Big Four byari ibintu bitoroshe ko umugwi wa ruguru bavuga ngo umugwi wa ruguru ushobora kugwana ibibanza bine vya mbere mu Burundi nibaza ko yabaye save nziza kuri jewe. Recruitment ya mbere sinashizemo ukuboko cyane kuko wasanga naje president asanzwe afise uko avyumvira hama bacumugari mu kirundi ngo nyene imari bayikoresha uko ashaka yarashoboye kurondera umuaja ashobora kumurondera abakinyi nibaza ko narondeye umukinyi umwe gusa abandi bose barabiwo yazanye hama ntitwagiriwe amahirwe umumenere yari yazanye yitwa Jimmy Enabu aragira imvune twitangura mu mugongo hama dukina saison tutafise umumenere do carrière nibaza ko karakantu katoroshe n'ama defete twagira wabona ko habura muri recruitment umumenere do carrière hama iyo utizanye umukinyi ntumenye ingene umujera rimwe na rimwe umukinyi avuga ati si wanzanye si unjera udafise la memise ico novuga mu Gifaransa udafise ubwo burenganzira cyangwa uko kuboko ku mukinyi nibaza ko rimwe na rimwe bigorana ariko ntivyoroshe ariko umukinyi umumenyereza ariyubaha bivanye n'ivyo atanga umukinyi arashobora kuba tumenyereze ko ampa ibiri ivyo resultat ziriko ziraboneka izitaboneka nazo bati twozironka uko abakinyi barakuze ivyo ugenda ubaha barabona ko harimwo ubumenyi ufise hano bakakubahira ico. Saison ya kabiri nara contrat yanje ndafise ukuntu bivanye ingeno ya mbere nari nayisinye muri phase retour wasanga contrat yanje ndazisinya ugasanga ziheze umwaka utarahera umwaka w'inkino ko umwaka w'inkino n'umwaka ne civile biratandukanye wasanga rero contrat yanje ihera na champion itaragera nibaza ko hashuwe kuza umenyereza yitwa Ngwijuruvuko Patrick aransanga muri Tigers tunavugana ndanamushimira ko yaratanguye no kumbaza ati ubona gute contrat imeze gute Jessica Jukwezi karibu tworane kuko twashoboye gukorana hama harasubira kuba nka bya bintu byabaye muri Rezipo tunavugana Rokitima bari bamuhaye yarayimbwiye ko n'umugenzi twakoranye mu Cibitoke twakinanya bati urabe nawe we
ugira icyo usaba ndagerageza turavugana n'abantu n'aba president ati muraye mu ruvere contre yanje bavuga ati ubwo umuhembwa yandi nyene batoya kare nahembwa ya fise abarundi n'abanyamahanga baki urabona ko abanyamahanga bagwiriye wirirwa bakoresha ama individuel ntibakoresha amasaha abiri kandi bahembwa ako kazi nyene hari ama travail individuel umvuteza gushira kwa ama extra ntitwahurije kuri ico kintu cy'ama extra amahera bongerako hama ndamubwira ati nikuri sinumva umutima wanje ntumva uryoherewe kubandanya hama sinigeze ndemisiona muri Tigers kontra yanje ararinda bati sinomuvera bwari uburenganzira bwaje kubabwira ati ivyo nakoze birahagije hari umumenyereza aje hari umpreparateur physique hari Salom bashobora gufashanya jewe nibaza ko no bandanye nibaza ko batafashe yose ikibazo canje bari baze ko ntashobora kugenda hama j'étais prêt yo kwicara jewe naricaye indwi zibiri hama umugwi waje mukanusha bandondera muri amezi make yarasigaye kugira ane iyo sezo ihere amezi 3 nyene yo kumarira ko nawe nyene nasanze bagira barangize umwaka nagiye gufasha Arsene Franzima nasanze Jimkana itari mu kibanza ciza cyane ko hari imigwi ariko irayikora mu jisho na za Ken yitsinda nibaza je ko nashitse muri Jimkana bafise ikibanza c'8 hama twaragwanye duhereza kibanza ca 5 hama projet ya Arsene arugufasha ariko mu coach principal yari Arsene projet Jimkana yari Arsene uvuze Jimkana urabona ko uko kunini kwari kwa Franz Marcel rero navuga ati ndonse yindi equipe inyizera na jewe ikampa projet ikanyizera kabati ingo tugoye projet kanaka nari prête kuvuga ati ndakiye ego nibaza yuko turafise context mbi bamenyereza nibaza ko abantu bakwiye kumenya umenyereza n'igiki umenyereza contrat ziba zimeze gute umenyereza ashobora kumenyereza umugwi afise contrat n'ivyo bamusavye iyo jere nshitse kuvyo wansavye na indexije ngo wati nsabibi ko nanje ntabishitse kuranyirukana ko so bwa mbere aba president birukana bamenyereza aba president rero barakwiye kumenya yuko n'umumenyereza afise uburenganzira bwo kuva mu mugwi iyo ataronse ivyo yemerewe rero Josue Ndimugakiza coach Josue Ndimugakiza sumumenyereza kunda guhindura imigwi ariko n'umumenyereza yashitse kuco wamusavye nawe agira icyo amusavye bivanye n'ivyo wamusavye iyo sinye contrat ta clause irimo iyo sinye contrat tacu wansavye nkavuga ati nuko uko nyene sinovamo bivanye n'agashaka hama ubuzima uko buduga n'ivyo unsaba ntanye ndagira icyo saba yego narabaye interesse na Bonaparte Dr Bonaparte ko yarazi ko twabayeho mu bihe tari bibi cyane kandi arazi projet twaraganiriye yarashuye kundondera aranganiriza twicara aranganiza projet arambwira projet y'abakobwa yarafise yabuze umuntu ashobora kuyimugirira turaganira amasare ngatatu ndanamucape ndamuha igicapo yuko umuguru ushoboka ndamuha n'abakinyi bake ati uyu mwegereye ndimenyereza abakobwa muri Young Sisters ndaza abakobwa bagira baheze contrat ndaza abakobwa bari muri Gazelle baheje contrat ndaza abakobwa ba message ngo zishobora kuzana atumugura ashobora kubaho ambwira ati ico gishobora ati no gishobora cyane aranganiza kuvya projet ya première division bahungu arambwira ko umumenyereza wiwe afise akazi kandi kazi bimugora kuronka umwanya wo kumenyereza trakino umumenyereza rero ari afise ashobora gukora temple kuri umwanya wose ashobora kuba hambavu y'abakinyi ndamwati jewe tuvuganya kanoti tukavugana na projet nibaza ko atangorana ambwira ati nta contrat ufise ati ndakwereka contrat sinza gusinya contrat kabiri mfise indi contrat ndakwereka contrat yanje ariko irahera yari sigaje imistani hera nindira contrat yanje here hama dushobore kuganira yarashoboye kundindira ajanye Nairobi agarutse ndambwira ati contrat y'amatariki 17 yaheze turashobora gusinya contrat shasha turavugana ama clause ya contrat turavugana objectif z'umugwi nkuko waruvuze Rezipo yari ifise projet yari ifise ishaka kushika Rezipo imaze kwandika izina ariko ntari bwagwe mu bibanza bine vya mbere mu byo namwemera ngo ati je mbonye umugwi mbonye amazina yo kurambwira no ashobora kunzanira abakinyi ukatwemera yuko bamenyereza tuvyifatira mu minwe nibazo ikibanza tuzokironka
ambwira ati nujya umenyereza muramenyeranye twarakinanye muri Muzinga Patrick twarakinanye muri Muzinga ati n'umugabo tumenyeranye cyane baza ko atangwa n'imwe ya management equipe tsoge kandi urabona ko ibyo namubwiye byashitse antuka ari mu bantu tumvikana hari abantu tigeze dupfa abezi yose twakoceje n'ubu tukiko cyane urumva ko turakompetana ego kuri plan individuel en tant que coach nibaza ko yabaye sezuri réussi ko urukino rwanje rwa mbere nako ndamenyereza nk'umumenyereza wa Rezipo rwarukirwa Dinamo bari batwiteze ko vyinshi bari baritize ko impinduka nyinshi mu mugwi nibaza ko twashoboye kurutsinda kandi rutworoheye cyane muri urwo rukino nashoboye kumenyereza ndi jeje nyene iminota irenga 17 ko ubundi mumenyereza dufashanya ariwe Patrick yarashoboye kuronka kwirukanwa aronse technique zibiri ndashobora kujera umugwi ndi jeje nyene nibaza ko habayeho no kumvikana n'abakinyi nari maze iminsi mike ndi muri uwo mugwi ariko abakinyi barashobora kunyumvira ndashobora kubaka umugwi ndashobora kuwufata tunaronka iyo ntsinzi hama twakinye playoff urabona ko twashoboye gutsinda n'umugwi wa Remesha tugeza ku kibanza cya gatatu hama turasohoka Imana yadufasha tugatwara igikombe abatari bahari ntibaza ko equipe yari ikomeye ije equipe mwabonye abayi ya mbere Nairobi City Thunder ama equipe yari ifise abakinyi yari yatije muri ama equipe yose ko rakina apara Odero apara bajya abandi bicocoro banka Majoke ariko bajya abandi bakinyi bose ari mu migwi yari kwirafasha umoja zose ariko bakinyi batanu batanda mwariko muhonejo nibaza yuko ntiyari championnat yoroshe ntiyari competition yoroshe naho mubona umenga Rezipo yatanye igikombe yagitahanye igwanye cyane nibaza sukwiyemera ariko habaye ico bita recrutement stratégique ntitwashoboye kuzana abakinyi turavye amazina ahubwo twaricaye hamwe n'umumenyereza Patrick tuvuga ati dukeneye umukinyi nde atumara ibigiki uwo mukinyi azobana neza nabo dusanzwe dufise yari intumbero nyamukuru yo uvuga ati dutwara amazina kuko kumva ko twasize Marik tugasiga bameya tugasiga amazina musanzwe muzi tugasiga aba étranger badi konge bari nga tukagenda dufise mu étranger umwe ntibitahuritse naho twavuga ati twe construiza equipe iri sude y'abana bo kumutanga abana bo muri Remesha barasanzwe bamenyeranye bashobora kugwanira bari bafise iyo nyota y'igikombe baheruka gutwara muri Remesha hariya reka tware kwanza babandi nyene kwanza basanzwe bafise iyo nyota basanzwe bazi amaraso y'i competition hama dufate n'abakinyi bacu muri Rezipo sokera no muri sezi kwirikira nabo nyene bagihushije baze bafise iyo esprit de revanche avuga ati tuje kwihorera ico yari iyo muri iyo cadre yo kuvuga ati tuzana bagihushije bafise iyo inzigo nyeranda yo kugwanira kandi kugitwara hamwe n'abandi bafise experience bamaze no kuguta uburyo bw'icyo gikombe tubashiremo hama tumwe dushemo n'amaraso mashasha aro recrutement ya Kone yahavuye idakunda mwarabibonye ariko tukati nta kundi ntiduhindura ku munota wa nyuma twarabaye abagabo twe na coach Patrick tubati ntiduhindura ku munota wa nyuma turagenda avec effectif dufise kugira ntitwice ibyo twubatse mu kwezi kose ubwa mbere na mbere ikintu nifuza nahushije ukwezi guheze ni uguca niveau de sivyo nihesha sanzwe ndi mu bantu haciye imyaka myinshi baraciye niveau ndemerewe guca niveau de naho tararonka occasion nziza ngaha mu Burundi ngo bayituzane Twitch ubwa mbere na mbere nashaka kuduza niveau mu vy'impapuro mu mutwe birimwo numva ko birimwo ariko mu mpapuro naho ndakeneye ko cyo niveau de hama narigeze kuba umumenyereza wa equipe nationale y'I16 ndakeneye kumva ashoboye kumenyereza kandi kuja mu bantu bamenyereza ba equipe nationale que ça soit senior canke junior bizovana ingene ngomwe hama ndakeneye kumenyereza numva ko nundi mugwi wo hanze woza kundondera entre parenthèses narigeze kuja en contact tuvuye hariya no mugwi muri Tanzania twashoboye guhuza bivanye n'ikintu tugo turagwanya muri Rezipo turashobora kugenda cyangwa tugende mu nkino zikurikira zirya competition twahoramwo naranse kuvangavanga ibintu kandi si vyiza kwihutira kontra ya mbere no guheba umugwi ugushikanya ahantu kanaka
naciye ngahe mu Burundi twashoboye kwicara c'était en 2017 umva imyaka kwibaye myinshi yego en 2017 twaciye rimwe na ba Arsène yaherwa kugenda guca niveau 2 je sais pas si bashobora kuyibandi baza kuba barayibahaye ariko urumva ko imyaka 8 yaheze mfise niveau 1 hari hageze ko umuntu yoca yindi niveau ya kabiri. Navuze umuregente nije imbere wiri namwantranye muri Tigers narashoboye kwantrena na Bujeji Homis narashoboye kwantrena Home Dr Home muri Rezipo narashoboye kwantrena umukinyi nka muri parcours narashoboye kuronka amahirwe kwantrena ba Pole ba Kibwa Rudolf ndaza ko ari mu mazina yogaruka mu bakinyi nashoboye kwantrena ariko umukinyi turi hafi cyane na cyane yabaye mu minwe yanje cyane nibaza ko ari Bujeji Homis yego. Gukara bivana n'ingene babidefinisa n'intumero babiha numukoca adatorera amakosa mabi y'abakinyi kurumva umuntu rimwe na rimwe abamenyereza mutubona kuri departement ariko muri weekend ariko tuba twamaze amasaha arenga 20 turi mu mimenyerezo que ça soit individuel cyangwa collectif nibaza ko hagibona nkaze ikintu mbamaze ukwezi mbwira umukinyi nkasanga aragisubiyemo cyangwa umukinyi kudapratika ikintu bo wamubwiye kandi gicyafye kandi kimaze kugahisisa ku improvisa ndabikunda ku improvisa ariko wamanje kugerageza cy'umumenyereza ahubwiye ndumenyereza yatihanganira amakapisi y'abakinyi ko osironto umukinyi ari mu professionnel uramuha l'objectif uramuha ibintu akwirikiza ugukara kwanje nibaza ko guhagaze kudatorera amakapisi y'abakinyi situ ku bakobwa no kudatorera la manque de professionnalisme ku bahungu b'abarundi dufise umuhungu umurundi uramuhemba hamukamubia ukamwingigira kuza kwiyantrena kandi usanzwe unamuhemba nibaza gukara kwanje guhagaze muri ivyo. La preuve aneke ko muri playoff nashoboye kukinisha umwana wa Gataye president wa federation vice president wa federation yitwa Miguel urako namuhaye umwanya hama antuka abakinyi bashobora kubitemanya yuko autant abarundi baronse c'est pas le même autant baronse la saison passée urako BPT ashoboye kuduga urako PDD ashoboye kuduga umukinyi hadi yashoboye kuronka umwanya umukinyi akovize ashoboye kuronka umwanya ndumumenyereza aho umwanya umukinyi wari we wese bivanye n'ico bari koranyereka muri entraînement muri match bashobora ko ariko muri entraînement nkabona ku mukinyi agira hama kuca abajene ndakunda abajene ko narizewe nkiri muto ndizegwa mu bantu bakuze ico nama mfise ideni nanje ku bajene uvuga ati ndaha chance chaque saison ndaha chance umujene n'ubu uzobona abajene babiri bazoza umwe w'Igitega uwundi wo ngaho Bujumbura muri academy ngaho uzobona ko bazohabwa umwanya ko umujene uramuha umwanya iyo confiance maze kwimushiramwo abari nk'ideni umuhaye ati umenyeza ko yanyizereka nanjye ndamushikane kuco yifuza kuco kwihangiro yihaye ndakwishika ikibazo renda nibaza ko ndi mu bamenyereza batanga iyo chance. Hariho imigwi ibiri ko mu Kirundi umenyereza ari mu mengana ikintu kiri mu kivunga ariko mu Gifaransa hariho umucoach no entraîneur ngiye muri cadre umucoach hariho William umucoach yegeze coach urunani nicitegerezo kuri twebwe ingene yashobora guhindura rukuru ya match cyari ibintu twese tuvuga ati icoma nkagira ubwenge nk'ubwo burya umenyereza haba mu entraîneur ndacashira imbere umumenyereza Aaron Kagabo wo mu runani rafasha sho gutegura entraînement rafasha ashobora gupanga ibintu ingene bikurikirana twese turacamusaba impanuro twese turacafise ingene atwinspira ntiyemerwa na bose uko na Yezu ntiyemerwa na bose ariko jewe nk'icitegerezo cy'umu entraîneur ashobora gusitira ikintu ashobora gupanga ikintu nibaza ko coach Kagabo Aaron akiri umenyereza ashobora kuvuga ati ndakeneye kuba ku murongo nkawe mu gupanga ibintu nkawe yego.
muri Tigers nibaza ko hari umukinnyi yitwa Kasongo. Kasongo yaraje yashoboye kuprova yuko ari umujene wa 18-19 ashobora kuraba kurunguruka batama, ashobora gukina basket iyo naho Bressil yamufashe muri iyi saison muri Tigers duheza nabi kwera Bressil yiwe, ariko n'umukinnyi nibaza ko yashoboye kwerekana urugezo ruri hejuru cyane. Muri Rezipo naho ndashobora kuvuga Monza Jonathan, umukinnyi yaje araprova mu runani araza na prova no muri Rezipo. Nibaza ko bwanje ko ari na mbonye umwanya munini Monza, nibaza ko Monza Jonathan ari umukinnyi ku bwanje yoba icitegererezo ku bayitranje bivanye na discipline muri entraînement, engagement muri match n'imimereho n'umukinnyi yari ushobora kumanager, ari manageable. Yego coach, turagushimiye. Murakoze cyane rwose.